bavuga ngo inka yirabura niryosha amata ivyo ni vy'iwanyu ivyo ni imigani ya kera none wewe uramaze kujya kuyonka inka yirabura kugira wumve ko iryosha amata amata yose tunywa abahungu babigize ama ni nayo bayirabura nta namwe tori kumenyanira icyo kimenye nawe nyine bariko aranyumva bimenye nta na message yanjye ari kufa abonye icyo kimenye vuga vine uri sure urabona akuraba gute avuge nabi akuraba gute ko kumutinya nibigaste oya ndibita ukuru cyazira nabari karabivuga ngo nenda narabyo yaba yirabura nta message yanjye ari kufa aronse niha babandi ahubwo kwandikirwa cyo mu blog Stacy ndashaka kumbwire vyagenze gute kugira ushobe kuyandika ko umuhungu ubwo rukundo rwangana gute namukunze gose kandi abantu babimenye ko kandi ari kararira yo basi nkamara uri urangije umwiyandika naramukunze gose kandi mu byumve ko namukunze gose ndangije kumukunda cyangwa ati ntibihagije kwanza ntibyari bihagije cyangwa kandi amwiyandikeko okay tureke kumuvuga nina rero ntave yishima antuka nina ntaririmba ari tuje mu bindi no sérieux umvuriza abakobwa n'abantu ba mbere baronka opportunity baronka nanuze na femme irenze imbere y'abahungu umukobwa ashobora gutanga uno munsi dans 2 mois akaba yabaye umustar rero wewe nimba utazinzira mu nama uraza twereka inzira burya wowe usangura urwajya nyene mu ijabe iwanyu n'ubwirabure bukurenze utazinzira bora twereka inzira oya je urukobwa ruriko rurambabaza urumva wowe yicaye ngaho ngo wabuze gutera imbere kubera uburyo uraza ndakwereka inzira jewe kandi ucugiye inzobe ndakwese n'inzira ubwirabure bwabanuke bakunze wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro ni Rukundo Ange Minosho nko bimenyere hama ikiganiro sikindi ni cya kiganiro gisanzwe twakira abatumire benshi batandukanye bakina comedy abaririmbyi uno msi tukaba dufise abantu bafise impano zitandukanye bararirimba bakina comedy ibintu vyose donc urumva ko ari mu bintu biba murabizi ko hari abaririmba badakina comedy n'abakina comedy badashobora kuririmba aba bantu rero uno munsi bari special reka tubakire Alvin duhere kuri Alvin afise micro Alvin urameze neza nanje ni sawa ngire ko ndagushimira ko ari iryambere mejeje introduction taravuga bon kwira naigana wagereje kuvuga make ko yasinda bise simvuga make Alvin oya ibiso kuvuga mu rappeuse no musika même taisé okay Stacy urameze neza ndameze neza kumengo iki namahoro neza n'urukomeze neza Alvin ndashaka kumbwira ndabiravye ubu baravuga ko abastar mugoye mu rukundo muri abantu mudashora kubera ni benshi babizanira baza uko nyene kandi mudashaka kugira shwa wewe Nirna wamukunze amaze gushika ngaha mu Burundi kuko mwakundana itaramubona wamukunze amaze gushika ngaha mu Burundi cyangwa wabaye sûr amaze gushika ngaha urumva bavuga injya bien iryoshe aruko wayibiri yasha wayitigitiye Mga injya yizanye urumva niyandi utera ibiyiko birirwa suba ndahaza ariko abana beza babashuhira Alvin abana beza badushuhira turabafungura ediku nta nuze nta suite kandi urabishimye by'abastar sinenda kuvuga nawe usanga barakamishije sinzi je mafu abastar mugabo icyo umenya cyoco nuko none ndakubaza wowe amahero uhemuga ngaha muri Magic TV ndazi uyajyana bien kandi ugura gahuzi ka uri proud sicyo kimena amahera woze ubona nk'igihungu kije torahe akire ayo ntiyandi usanga urononye numenya ningene yahetse ibi cyangwa byaba tuje kuryoherwa mugabo amahera akuye mu kazi kawe ari ikintu bavuga iyo kiba iwanyu kwa mama wawe ivyo byose tu brosada ibiki byose uronona mugabo iyo wibanye rero ukazura vyigurira wenyene ukimenya ingene ubikoresha neza kubera ari wewe ubitigitira rero n'umukobwa wamutigitiye mona mwe umukobwa naramutigitiye Nirna naramutigisi inyuma narajya ku mavi nkasenga Imana nkavuga Mana nukuri Imana ukuri Imana yo nukuri ndagusabye cyo nukuri Imana ujya mwana nukuri hewe narajya no gusenga Nirna nk'ubu mwoheba na Garvin vyogenda gute sinigira ndavyumvira nta nemwe uravyumvira niyo mushwanya amakupure barashwana nta nemwe mushwana mukamara insomene mutavugana nta insomene amasaha uraza amasaha muri amasaha nyene umwe wese mu ruhande rw'yabaye yabuze amahoro tuzogusanga twisabwe twanise message cyarimo zihuriranye donc bon ni rukundo
yo je ndamukunda cyane nawe nyine nuko c'est la même chose aracari karavyumva ari ku matwi aravyumviriza ari nde gusa ndiko natangure kunkasa wow yo je sinzi kwishize nk'abandi ba star mugabo sha je ndi muyabira ndaki nk'abandi wowe birarenze Alvin winjiriye Stacy ko yambaye ibirata atari gyo twavyemeye nina kwambaye amabirori y'abakobwa bimeze gute nani nasize nayande Stacy ayo marori n'ay'abakitsi okay Jodi yacumutinya ndamutinya ariko hamwe novuga ntabwo ndamwubane bro bon je ndashaka mumbwira ahantu ndede ko ikatinya Alvin ko akagutinya reka dumu boss iyo mu muropozi kutavyumva akagura aravuga boss ndavuze nabi musharo cyugabanuka nuko bimeze bon hama ikindi naco je ndashaka umbwira ahantu kuri aya marori hano handitse ko femme santubereka abantu ngongere yisigura rero shaka munyeke ahantu handitse ko femme muri aya marori okay cyangwa se pour les femmes no nayo wawe shasi ndayambara handitse ko femme agomba kumera nk'abakobwa murabibona gira ahantu yanditse ko femme izi pantaro nizo bakobwa nizo gira ahantu handitse ko yuko ibirata atari vya Stacy vyanditse ibi none ndakubaza ngitwa ndakuvugira bazi urindire ari kirato none ndakubaza ari umuntu maze kuyambaye aho talo uko none arasibirisha cyambaye Alvin murabana mu nzu kugira umenye ibirata afise n'ivyo adafise ndakubaze mu nzu siko ngitwa ndakuvugira abantu muri ko muraturaba tuvugishije ukuri twe kintu cya blague apart je ruvuga ubwoba bamaze kubona umuhungu ambaye ikibazo nk'iki iki kirabo gikora cy'abakobwa no I mean kwereke wavuze ngo Stacy sico kandi ubona kimukwiriye kubera atamusi nimwe ndabona Stacy yambaye hotel Stacy nuzi urazi ibirato by'ababibika gafi na igihe kirekire na hotel arambara Yesu na n'ibirato by'abahungu yambara twadukana mbiri twaturi twa yakuriye mu buterere ariko yakuriye ahubwo wende wowe nibiki yakuriye hehe basi mwamenyaniye he wavuze ko ari sister tunaorizana sinzi yakuriye mu buterere sinzi ibyawe vraiment mu buterere barambara hota shaje mama wanje je nabona yambaye n'aba sister banje izimeze gute zari zo zose mugazi bari hotel wakuriye he Stacy Alvin mwahuriye he mwatangwe kumenya na ryari kuko ndabibaza ni kera man ni kera twaramenyanye ko je bwa abakobwa birabura asha nibagira n'ivyabo bahuriye wowe mw'ishyamba shasi se aseze imyaka ingahe muzi nayo nta gihe kinini nta gihe kinini yakihetse ariko none Alvin kumwita ko ari umusista umwita ko mutazo uzomubwira umustar erega iyo umuntu maze kwita ko ari umusista bisigaye ko ni wa wundi nawe wameze gute ntiwogya urumva umuntu nk'uyu rero je umkwiri ndamurabe sinokubesha sha nogi mbwa kuzungu ko ye ingorane abatari guye zawe bose n'abasista bawe umva ndahubwiye igituma jewe ntazofa ndose n'umuntu basi aza kundraga ni kubera iki ufite aho mvuga nabi kandi akampunda sana usigaye ufise kayo cyane n'aya matara akampunda sana urumva ngira navyumva ko avuga ati hajyanye hameze neza cyagati Alvin yamaze kwavuga hameze nabi kwe none amashyo wandi ko dashima umugeni none kuki watubwiye ku biro kuri fieri wawe ubu kavuga ngo Alvin zavuga ushavuye ko tamukope office wo yakuri wewe nuronka no ukura mu je ndafise umugore kandi nturirinda gusavye uronka no ukura mu nawe ndonka wera Alvin umviriza ndabahinduye umviriza just a sister if you have your sister mutezwa ku joking just sinumwe ngo ndamwanka cyangwa iki mbashaka nyine tubagyohere ntimure kumutiraga ndabasavye sister wanje arakuze afise presque 30 ans nta mukobwa afise wo kumudiraga turabasaba nta mukobwa afise umuhungu afise wo kumudiraga no cyase kuvuga erega iyo umuhungu yabuze n'umukobwa arabura Alvin umukobwa yaje kumariki none ko abakobwa batiraga abandi ayiwa erega ari abakobwa ashaka kuvuga yo mukobwa yaraburirane kasi genda mudirage cyene kandi hamaga cyamushira urumva je mpuzi nacho nza kwidiraga ngaho Stacy heraba tuza araba diaspora babuza abagore hari hanze sawa ari fresh aba diaspora babuze abagore urumva rero bahaye ikintu cyatakaye bashaka kumutwaka akavuga je basigiye nyene niyihebe ndeka nyene twari yarya gusto gwirabura kumbure nyene nta kibazo tuvuga ngo inka yirabura niryosha amata
ivyo ni vy'iwanyu ivyo ni imigani ya kera none wewe uramaze kujya kuyonka indya yirabura kubwira wumve yuko iryosha amata amata yose tunywa abahungu babigize ama ni nayo bayirabura nta namwe tori kumenyanira icyo kimenye nawe nyine barika aranyumva bimenye nta na message yanjye ariko ufa abonye icyo kimenye muga Alvin uri sure urabona akuraba gute bavuge nabi akuraba gute ko kumutinya nibigaste oya ndibita ukuru cyararaba karabivuga ngo nenda narabyo yaba yirabura nta message yanjye ariko ufa ronse ni babandi avuga kwandikirwa cyo mu block jewe ntanguye kuzandadiraga abakobwa bagenzanje please muze wifate nabi kuko natangwa gucika intege bon voyage vraiment kandi ushimaje zo kurondere sawa pepo mbaya nani biki sisi vuga ishukuru uravyagiye kutagira umugabo bararuheba hariwo mu telefone shatse ko turakina mu ropozi acara mubwiye oya bebe ngubwo wanje arambose ibiki ufite mu copain gabaje ari wagati nta mugabo ngiye baca baruheba ambi dinabye ukuntu Alvin agumavuga apana vuga ijambo rimwe ukuntu Alvin agumavuga nani biki nani mu mufisi ngane yabaye usanga afise nka 10 oya Genda mufisi kandi arahari vraiment. So why uri kuri sengera abakobwa? Ndamufisi ari mu ntoki turagendana nanje. Uyagendana mumagendana muri telefone. Moi c'est officiel vraiment Jenny. Ndamufisi ni biki? Twaje ngaha kuri. Ndamufisi kandi ndamukunda cyane. Oya urira biriki? Oya. Sisi bivya gufatiye kugira ushobore gufata umuhungu umwiyandikeko. Ko ndamukunda. Ryarya mbere ukunze. Uyu nanzi ko agena guye mu yabirayo. Sisi kumbe nawe nyene yo waranyegeza. Shani basi. Ariko naragize nanje. Ndamukunda cyane. Narose unkunda akunda birabura. Sisi ndashaka kumbwire vyagenze gute kugira ushobore kwiyandika ko umuhungu ite. Ubwo rukundo rwangana gute? Namukunze gose. Gose kandi abantu babimenye ko kandi arikararira yo. Basi nkamara uri urangije umwiyandikako. Naramukunze gose kandi mu vyumve ko namukunze gose. Ndangije kumukunda cyangwa ati nibihagije kwanza ntibyari bihagije cyangwa kandi amwiyandikeko. Alvin wafata gute umukobwa kwiyanditseko? Hazo mwiyandika kose nibakundana no. Niba nakwiyanditse kukasanga aragire surprise arakwiyanditseko. Kuko ndakeka yuko ibintu wakoze umuhungu ataza agaciro kabyo. Wowe wiyanditseko. Ntabyazi. Bona ikintu urumva tatouage ni ikintu. Bon, sinzi nko muri bibi amaze ama machine akuramo tatouage, mugabo tatouage ni ikintu cingira mu mubiri. Urumva umaze kwikigera ikintu cingira mu mubiri, ho nyene kwemera yuko ijya nshinge kwinjira indani. Urumva yuko uba umaze gusupporta ijya douleur. Yeah, kubera umuhungu. Yes. None kuva Antuka neta munsi yabikoze. Bon. Si ari ibintu basigaye bavuga ngo na Bujumbura wisheya usanze ari karagira handi wo kwifata gute. Ndamureka. Kuko ndazi tu agaruka kwande iwanje. Amahero zo inzira ni muhira. Ego. Yo. Nicyo mukundira sometime mu bro wanje. Aragaruka. Nibiki kuma guri kuranyipendekeza ko nibiki. Non, même pas. Non. On n'est pas amis hein. Ni jalousie non. Oya si jalousie gute ndakunda ademu birabu. Umva jewe antuka jewe umugore wanje yanyanditse ko tatouage. Bon umva ni ikintu gishimishije cyane. Kandi nuravyumva ndibaze ko uravyumva ha. Ariko aravyumva ariko aravuga mugabo je m'en fous. Urumva mugabo ikintu gikomeye cyane uravyumva. Tuara romantique gato yabaze. Sha je kwimana je nukuri. Musi ushaka tatouage yanje. Ndushaka kwambika impeta nimba zo twagize mariage. Nzofata iyindi ya kabiri ndayicomeke muri rya mariage. Ikibada. Kwera tatouage yishizeko. De mariage. Amen niko novuga. Cyenda mwemera rega nari ikijuju rimwe. Alvin baravuga yuko abahungu biki gihe novuga gute abahungu biki gihe aragukunda kandi aragufise abagukunda. Nk'uyu nkibi yakoze. Muga nta muhungu afise muri iki gihe uwo buronka atekereje. Abagukunda muga akakuvanga kandi agukunda. Umuhungu uzoshaka abo wawe wenyene canka atekereje umusangayo mu vyari.
sha ivyo navyo novuga uraho simave Sister wange navuze Alvin. Namuvyare no sindavyaze. nivyiwiwe kubera jewe ngaho Oya mbaye gutereka kwa novuga monami usanga ariko je kamvugisha namuvyare kuri murabizi namuvyare urambukene mungu wa wenyene muvyare Reka dusharinge neza bita biza si bose ariko mugisha kuvyemeza ko bahari ya nawe atwe amavugisha ukuri aho kuri jewe kwiri je mugoranye ndamukunda cyane naje bamubakunda Alvin mubakunda mugabo usanga none umva tubavanze turi hanze tubakunda ingorane riri none ni mwese uwo kumeze niko Scott ameze oya ndabajije no ndabajije Scott ari mu kamera kumurabira he ndabajije niko ameze bazi wapi wakunda umugore wose usanga Scott ari sohoke ni ibintu fresh bon tuka ibintu nk'ivyo monami ibintu byo kuvuga kuvangana ariko urashaka kuvanga umuntu umukunda bon fete wavuze bibaho mugabo umutima d'abord aho uri basi ko ushobora kujya kuvanga umuntu ukabigira nujya uri kwimvira n'umugore wawe ushima Alvin uretse bituma udashaka kumuvanga umukobwa ni ndaya urazi igituma ariko aranshigikira kandi ndi mafuti wayibonye we uri ndaya ariko aranshigikira neza akaja muri parti yanje ndayive ko urayo bunye ariko bigaye ko ndayiva oya je bigo ariko aho kintu kinda kivuga uko nshira kumbwira ati yego si bose si bose ariko mbatameze uko abandi bameze gutyo je wapi frame ashaka kuvuge wapi nani byako uvuga ati niko ari ku telefone na Neva oya si ko kwari ko ariko icunda hiziyo cyagishaka kubivuga cyo kubivuga tu ariko namba atari ko ameze fresh ariko abandi abameze gutyo ndabivuze arabameze gutyo umuntu yaruzi ko ari umuntu acayimvira ati uwo mukobwa igituma avuga uko nuko nawe ahora abikora niko ndabikora uri muri couple nawe ukarondera uwundi hanze uvuga ati wa mutipe nawe nagenda wapi ikiganiro cyabaye cy'urukundo Alvin tuve mu rukundo dusubire mu bikorwa byawe Misawa tuvuye mu rukundo ya ni bon ko ngana namaze n'igihe ryahindutse kwiri namaze kujya mu rukundo kandi nigirani ko yanirnare karumviriza cyane uje turamana monami uyu yambwiye yaciye atekana ntasubira kuvuga ibintu byose ko biri mu gifaransa yambwiye turi kumwe ni kubera ko ukuri yambwiye ati ton pied mon pied ni ukuvuga aho uri naho nyene byose muzo kwa muri kumwe niyo mpamvu rero adashaka kumuvanga bibaho ntashaka kumuvanga ko ahari no habari kandi jiwe antuka je suis fier kuba fier ni vyiza kandi ujya c'était suzuri ha uzuratekana kuzurabwira Alvin ivyo bintu vyo kuvanga Alvin yarahejeje kandi nyana haraba nyene uyu mu madame wano habari ntashobora ndakubivuga n'inzigo n'umuntu oya navyo ari jalouse ngituma ndiko ndabivugana ubu ndiko ndabivugana ishavu niko ashaka kunyemeza ko umva atawundi umuntu ashaka kubikora no barahari vraiment none utashatse kubibika ntambe banyerana bon en tout cas era umuntu wese arafata decision n'umuntu ayifata umuntu afata umwanzuro urashavurana utavyemeye kuvuga apara woyo urambeshe minushi mvuze niyeme ureke muri mariage yanjye sizo kwemvita ruriko rapona neza nzaterura amasahani urumviye yishize Garvin apana mbayemvita ni wazoterura amasahani wavyumvise nje misosa ashira hasi misosa ashira hasi yatekanye reka Alvin reka tugende mu bikorwa vyawe uri umuririmbyi ngaha mu Burundi Alvin kwibaye serie none je umange mu rukundo kandi akindi mu rukundo urumva cyansinzira nyagira ntiwari gucuba fya kugira wapi no urumva cyamba romantique cyane nyene cyane nyene kundi mu indani nyene tusanga n'itiro rya ntwaye basugira je nsinzira gute tuba turi kumwe n'uko n'umugore wanje agatangura kumbwira utujambo pye nkacangenda turago niyo nafite tuzora mavura muri no misi na stress infisi twese turifuza abahungu badukunda ngo tuzobaza Alvin uwo nire na tuzomaza uwo mupfumu yagiye ko kugira akugire gutyo yamugize ni waba utwumva natwe turashaka abahungu badukunda nk'uko nta mupfumu yagiye kuko ngenda bikubwiye urondera uzoronka namba yararonse nawe uzoronka siko barasema ko baswari bahati okay tureke kumuvuga niri na rero ntave yishima antuka niri ntaririmba ari tuje mu bindi
ngapa yishimaniya reka basi mubwire basi kazoro reka twigire mu muziki Alvin umuziki wawe uri mu bantu donc mu muziki wawe uri mu bantu bakora ibikorwa muga avari gukora ikintu cyambere kunze kutumenyesha yuko Alvin agira zani ikintu gishasha turetse comedy kuko comedy ugumsohora kuri week ukuntu ariko umuziki uri umuntu azana utu video before utuntu tuensorite before sivyo haba akabari umuririmbyi twakoranye aravuga ati jewe bijya ukuntu ndabifata ndabifata yuko umuririmbyi aba yitesheje agaciro igihe atanguye kugira ibintu nkabijya ngo kubera ko agira akozana ikintu gishasha cyangwa iki yuko hari ibindi bintu mwokora abaririmbyi bikabaha agaciro wowe bifata gute bijya bene donc gufata nka video cyangwa iki hari ukuntu uzana ikintu gishasha twavuga ati agira sohora umuzigo je ndakunda kuba iyo mbajijwe nanje mbaza hama nce nishura yes nanje ndakubaza bijya bro muramubwira ama queens na maki street quiz ya mbwira television imwe ikora ama street queens aryoshe nkama nta yindi voilà igani iyo ni strategie yanyu sivyo mwakora ibiganiro mugabo nazijya murazikora ushima rero hari abantu benshi cyane bakunda zijya bakaca kwikana ibiganiro byanyu biciye kuri bijya merci naje igani strategie yanje murakoze nabishuye ubu seri afise Alvin ufise ukuntu wasinye warigeze gusinya contrat na ONG Global Peace Burundi bakubwiye ko bashinye bikuko abaririmbyi muri benshi bashimye ibyo birofanye n'ivyanyu vyose vyabo cyane byose mwanka nivyo bashimye iyo byatumye je sinya contrat iriya contrat ikabigeze ndakora muzabe n'amafoto hari n'amafoto akeza niti ya poste zira fois passé vya bot covid none arindi ni ku kintu cy'umuziki wawe ijya contrat ikora mwiki ikora mwiki ibintu byinshi cyane umuririmbyi kanshi yo bamugize hari umuririmbyi babwiye ati tuzoguhemba gusa by'umuziki byawe turimo canke tuzogufasha numva reka je kugira sinjya contrat n'ivyo muziki birimo genre waravye femme bien fise kandi je ndi mu influencer kandi ya ONG zarizo zose ntiziba zizwi cyane umva ziba zikeneye abantu nkatwebwe kugira dushobore kuzimenyekanisha au niveau genre mu bantu bacu kwa ego ziba zizwi nyene peut-être mu mategeko cyangwa muri leta mugabo hari abantu rero atari leta leta ziga n'inzego mugabo hari abantu rero bagize igihugu bajya rero nitwebwe tubatwara ko nitwebwe babazi rero kiya kikoka cabo tugishikanye muri abantu bacu baca bakimenya baca bagikurikirana ya genre bagifise rero abantu bo muri leta bagikurikirana n'abantu basanzwe bagikurikirana genre twe turakenewe rero muri bintu byabo banavyumva n'abantu bakibanira ama publicité ku bari ku bastar nuko rero urumva biradufasha ko twe turi influencer tukikora n'abantu benshi cyane rero badukurikira turi kuri ya femme yacu natwebwe tukabakira genre kubera ari abantu bo babazwi te tutazwi dushikana hajya nse tukabashikana nga niko bimeze tukiri mu muziki ndashaka umbwire uramaze ko nako abakobwa dufise ngaha mu Burundi abangu muri benshi mu baririmbyi abangu muri benshi papa y'abakobwa na Stessa arimo umaze kubona tufise abakobwa bafise talent barimba neza murabishoboye Stessa mugabo hari ukuntu ntibakora cyane nkuko mwebwe abahungu mukora ubona biva kuki amafamili yabo n'abagabo babo ivyo ni cyo bintu byambere bibampesha ashaka gusohokana nka Stessa la fois passé yavye muziki we mugabo yari yamubwiye urumva faut que t'arrêtes la musique icyo kiri mu byambere hari n'andi famille kubwira usanga oncle wawe cyangwa tantine umwana wawe muririmbyi agira cikimaraya agira cikindaya hajya basha hajya wahevye donc urumva famille ziratuma umukobwa aba découragé Stessa bivuze kwiga tunasoze ico kibazo mufise abakobwa musetana mugani mukora cyane nk'abahungu biravana ariko biravana n'uburyo rabizi ko udashobora kuja gukora ikintu ati amafaranga akwiriye bifisemo danse ahubwo abakobwa ni abantu bambere baronka ego nabigiye bize navyo nice ugasanga mu muryango ati kunuku ariko ni ikintu kuru cyane ntiwaba harimo ubunebwe kubera ko uravye nko mu Bugande kandi ndaguha example mubiravye abakobwa bararusha abahungu gukora cyane barafise abakobwa bari hejuru bajya bashiba ba Diana bari hejuru ariko mwebwe ngani mukora cyane nico nyene je ukiwanje niko ndabico Stessa nimba ari uburyo je vuga cyenda kurondera abantu bagusponsorize ni mu ndonderero je te jure devant Dieu non sérieux umvuriza abakobwa n'abantu bambere baronka opportunity
baronkananuza na femme irenze imbere y'abahungu umukobwa ashobora gutanga uno munsi dans 2 mois akaba yabaye umustar rero wewe nimba utazinzira mu nama uraza twereka inzira burya wowe usanga urwajya nyene mu ijabe iwanyu n'ubwirabure bukurenze utazinzira ngwara twereka inzira reka dusezera abadukurikiranye Alvin mwakoze cyane mwe na Stacy oya jewe urukobwa ruriko rurambabaza urumva wowe yicaye ngaho ngo wabuze gutera imbere kubera uburyo uraza ndakwereka inzira jewe kandi ucugira inzobe ndakwese n'inzira ubwirabure bugabanuke gambera bwe ngo azafata amavuta yiwe agaburamo kubiri ani ama kandi ucusa neza friend ngo kugira mbizobe uzoraba nimero yawe message uzoraba mutumiye kandi mukatugagaruka nzoba ndi inzobe ngira katubyizeye nzoba mfise n'umuntu ashigikiye je te jure devant Dieu ndafisa no shankurikirana ndafisa no cyane je bakunda Stacy genre par kumukunda ku rukundo genre bakunda ibikorwa vyiwe c'est tubigana tuje tukurana Stacy ndafisa no cyane bamukunda bashaka kumusponsoriza urose ni bya bikobwa kicaranga telefone igataharya aroke ubuzima buri ku telefone bivanye n'ivyo ukora abakundi bose bakunda ku telefone bari muri babandi umugabo wawe ni wafise telefone yawe umuntu wese akwandikiye akacafuta ama message kugira ntuyabone bibaza ngo nabahungu akwandikiye uzombwira reke ko muri yajya wese akwandikiye hari aho ashaka ineze yawe ushamo code we kumbe kumbe bisiguri hora afite message non je te dis franchement je nanje n'umugore wanje ari yafata tendishi ntuzukugiye wishira umuntu nabi ko ntubuzi wari naho kuva ko ari umukobwa ari usanga no mubosi wanje ari usanga no umuntu ashaka kumfasha mu mwanya utamunzi igenze buhoro ubonye ari birefu n'uco mugira mugabo mu mwanya utamuzi calm down rero nawe we nuko fo kubwira umugabo wawe nimba ari wafite telefone yawe murajya bose bakwandikira ntubuzi ushakira neza cyangwa inabi ninde ariyo n'abantu mu guteza imbere bari muri bagya nyene non hariyo muri couple ari usanga umuntu abonye message bita abantu ko umuntu acayifuta kugira ntunayibone urumva wewe telefone bari gwaye mugabo ntubuzi abantu bakwandikiye ko izo zafutswe rero bagya nyene mona mizozo urabari ahubwo mu rukundo nta business man muri business nta rukundo yego niyo nakubwiye iyo telefone yawe nayo ufise umugabo cyangwa umugabo wawe ifuko ko azarareka nawe bari mura gutelefone yego yitabe mugabo abanze amubaze ivyo ashaka natangwe kubera umukobwa mureke umugabo wanje ibiki cyangwa nimba ari umuhungu umugabo wanje umuntu ariki ibiki no banze turiye hama umvira ibiti mura bakondereye hama umubwire umuntu nibi aveni mwari bwayegena Stacy na rimwe rero nigiye mukoranye bon ibintu biri sérieux non umujyambere mwari bwabimubaze ndabi reka tubashimire mwakoze cyane Alvin naco bisigaye ntozo muhanura uni sister turakorana ibintu byinshi nzamuhanura nzamubwira burya mu buzima nuko kuko twese abantu benshi batumye badukura ama rido mu maso batubwira no c'est comme ça la vie c'est comme ça quand ko mugabo bamusigurira zo gutahura ni nkuko nanje umugore wanje ndamusigurira byinshi cyaranahura ni nijya mbere nkoranye na Alvin ari serieux nkuko wahanura navyo nawe bwabo yishatse uraba urumva jewe jam comedian je ndaryohera abantu mugabo muri bya buryohe urashira na ntuzenya wow reka tubashimire cyane mwakoze bona je ndabashimira tubwira n'abantu barindirire Mukhama TV vuba isoke nafise na sori yitwa Moropozi je nkuma nkora nkuko mubizi jewe abamfaka bose ngurumva umuziki wakunaniye uri muri comedy je m'en fous igikuru je nuko no kugije rufyito none mbaye umustar atasho fise byo nyunguriki reka rero nkore ningize make ungaye ndiko ndingiza nzokora umuziki nzokora comedy nzokora journalisme nzokora byose nzokora igikuru nuko noronka Antuka nimba tuko turakora ni kugira tuganye. Yego. Okay. Ijambo ni mani. Murabona video y'amateka akora amahera tukandakora mu Moropoje. Afite indirimbo ibikorwa bya bisanzwe bihari. Birahari ko mu minsi murabona video y'amateka amahera yapfuye mu Moropoje. Birakomeye cyane. Reka tubashimire cyane. Reka tubashimire tunababwire ko turi akubwanyu Alvin ari akubwanyu Stacy ari akubwanyu donc twese dukora kugira ngo dukurikirane. Amapaje yabo murayazi abana b'abastar bakomeye Moropoje murayizi baguma babazanira hama na jewe ndayipfuza yuko utarakora subscribe ikori wanje wongera uje na hari wikore turabakunda cyane merci beaucoup ciao